tukiri ibyo kuri ibyo nyene usabye Imana imbabazi uno musi wewe wopfa woja mwijuru none mkombozi barasonere none uno musi ugiye mwijuru nigiki wofasha abamarayika Imana kubwira ati tera karirimbo woca tera karirimba kahe ko wewe urarahapa woca tera karirimba kahe mfise na album nzima imbere nacu ducishizeko ibintu kwanza umushatsi no kuwukuraho ari gihe usanga ari ryo kosa kubera Imana yagize ikosa kuwunde mana abakunzi ba Peace International TV aha turi ngaha muri kumwe na Mkombozi ndi kumwe na Slameze Pascalinda in the house turiho kandi mukanya muza kumva byinshi. Get ready guys, don't move. Hasta la victoria siempre. Ayeyo tugire Kristo. Assalamu alaikum canke urishura ati naganze Kristo bivana n'ivyo wizera ariko jewe nizera Kristo. Ni kuri Peace International TV muri kumwe na Pascalinda la Slameuse canke Pascalinda ikeza. Narandiriye murabona ko ndi kumwe n'umutumire umuntu adasanzwe cyane, umuhinga canke umwami wa rap mu Burundi muramuzi kuva kera. Reka ndamwakire ni Hasta la Victoria Simple Mkombozi Lucifer Papa Antivirus. Amazina yo amwe murayazi ayandi muraza kuyatahura ntibitahuritse. Mwiriwe cyane Mkombozi. Mwiriwe neza ni sana mwe Peace TV International TV, right? Bless up. Turaguhaye kaze muri PITV muri ya Mr nyene myiza cyane. Ramutse abakunzi ba Peace International TV. Abakunzi ba Peace International TV aha turi ngaha muri kumwe na Mkombozi ndi kumwe na Slameze Pascalinda in the house. Turiho kandi mukanya muza kumva byinshi. Get ready guys, don't move. Hasta la victoria siempre. Ayeyo mwabyumvise. Turagiye cyane no kukwakira muri PITV. Hama tukwibutse kugira subscribe nimba utarayigira. Mkombozi Hasta la Victoria Simple. Hasta la Victoria Simple gisigurike. Hasta la Victoria Simple bisigura shika kuntsinzi buri gihe. Sadi icyo wiyemeje gishikeko. Wiyemeje kuririmba hamwe nyene na Satani nyene yifuza gukizwa kubera wewe. So ifu kuba wewe jiska. Mwabyumvise. Hama imbere ugitangura kuririmba wari witwa Mkombozi, ariko mu nyuma uza kongera ko akantu Lucifer nimba ntakivuze neza, je m'excuse. Lucifer. Ko bagasigurike. Lijambe na mbese kirundi haka barundi benshi bavuga ngo ni Satani ngo ni kirundi ni kilatini. Lux Lucifer na majambo abiri. Lux bisigura umucyo, lumière, hanyuma fer bisigura umuhetsi umuhetsi w'umucyo. So ryari izina rya Satani imbere yuko ahimukira Imana. Yarahetse umucyo ariko acaravyimba yibaza yuko ari umucyo wiwe, yibagira yuko ari umucyo Imana yamutiye. So zamaze kuvyimba kwera Imana yamutije. Imana kivuga uti kura vyimbe kiramukura ko wa mucyo asigana umwijima. Sasa ubu ni Satani. Satani ni Satan bisigura umuopoza. C'est-à-dire ubu n'umuopoza w'umucyo. Ahubwo je birambabaza ukuntu bamwita umuhetsi w'umucyo kweri. Kandi je nzi yuko Satani nuwo mubona ku murango cya yinyegeza, ariko je nuwo mbona mwijoro aregera kwera azi yuko atakibikimvamo. Kubiki none wifuje kwidentifya nawe? Nabona yuko bariko batwibira amateka yacyo. Imana iturema itushire mu rukundo ineza. Sasa kucha twe ujya mucyo Imana yaturemanye kucumbwira yuko Satani wawe ufise nofuma ndawugira jewe Nyanza. Kubera na Satani vyiwe ndabizi uko biri kose nta mucyo afise. Sasa kuba je numva umengo kuba naje ngaha kwisi ndikiraro cy'umucyo w'Imana kubera ari byinshi Imana ikisha kuri jewe abantu baronke, hari nibindi kisha kubandi kugira ngo je ndonke. Muri icyo gihe ntegereza kwitanye n'umucyo kubera ndazi aho ndawuvoma kandi nibindanga ndabizi.
mu mateka yawe y'umuziki harimwo intango yawe benshi bazi hariho n'abandi batayizi wotuganira gato ukatubwira ingene watanguye umuziki. Ya natanguye ubwa mbere kwanza ndi muto sana je amara yo kwishuri je ngiye kwiga mu ya mbere nayakuye mu muziki. Ndi kadogo nyene kujya ryo gutamba kuri mu kabare muhira abantu bakama mahera mu tona cengera n'abandi banyeshuri kujya kwiga. Mama byuse asanga umwana yagiye kwishuri nagiye yo ndavugana na mwarimu ndamugenda mfise amahera agiye shaka ninge. So ariko nari nkitamba ariko après maze gushika mu nkambi niho imutabira kubera ono uvuye mu gisagara ko twari twahungiye Kigoma. Sasa ngiye mu nkambi wamengo ngiye muri village. Sasa uri muri village uvuye muri town uca wigira nyene mtoto town Sasa nararirimba nkarapa nari indirimbo z'abapusa jeiza abandi abantu bakumvisa akavuga uti uyu mwana afise mistari kumbe je nayo mfise ndiko ndirimba iby'abandi. Sasa urabona kiri muri age adolescence abakobwa bagukikije uraririmba nyene ubona abakobwa bakiriho mistari y'abandi gahera nkacyana ngo gufondera ngaho kugira ngo ndabemeza bigeme bari ngaho ariko mu kubemeza bigeme nibyo byatumye nyene umuntu yishikira umunsi umwasere barizera baraza barambwira abana petit bashobora gukora indirimbo uririmbe umunsi mukuru matubona uririmba mu ibara kumbe ntacyo mfise uwo munsi naragwaye mu nda. Mkombozi tukiri ku muziki w'u Burundi waranditse amateka tuvuga nk'igihe watwaye Isanganiro Award warabaye umu meilleur compositeur voilà. Sinzi ko tubwira ahanini secret wari ufise kugira ngo ushobore guhamporta ayo ma awards kubera hariho n'abandi mwaba muri ko murahigana. Ni just kuba wewe no kuba Imana iguhaye ukagishikiriza nkuko yakiguhaye tukwera Imana nikigenduko so atushize mu birungo byawe niyo kica kigenda kigoyagoye ariko kiretse nkuko cyaje Imana iragiherekeza so nuko stadiri indirimbo Imana yampa kubw'abarundi nizo nabaha. Sasa wacu usanga abo barundi nyene nibo batora so bategeza gutora wawunda baha ibyo banyotewe so Okay, muri ico gihe wewe uri kura composa wabufise abantu donc message ushaka gutanga iyo bishitse message watanze ntiyakigwe kumwe n'ukundi bivanye na society kubona ibintu wewe wavyifatamwe gute? Je kuva kera nasa n'ukuze cyane spirituel so iyo umaze kuba mukuru cyane muri spiritualite abantu bose babona nk'abana so ravuga uti nibakura bazontahura so cyari icyo tu. Mkombozi iyo umuntu ari karaba aratera imbere comment dirais-je je me dis umustar hari ibintu bihinduka ku buzima bwiwe hariho usanga umenga ari kara faking a life ugasanga uba oblige yo kubaho uko abantu bashaka kubaho kugira ngo bita affectinga your life muri make ubuzima bwawe privé. Ngomba kuvugaruka ku kintu citwa kuri gestion de la gloire iyo abantu bamaze kumenya cyane bose bakubwira turagukunda huja hose bagukwirikira plito wewe waheza ukavyifatamwe gute canke birashaka kuba ariko bikiri? N'ubu ari gihe biragorana ko nigiye ugenda ahantu ugiye gukora ejo bundi nayiko nari hafi ngaza ubanza nyene kujya ushaka kugira ngo ngende kugura ikintu usanga abantu barajya ari benshi kusanga cya kintu kirakugoye no kivuga ku butike ahubwo kibwe mutakiguza kandi butike so nkuko nage niyo ruguruza makamba nage nahanace mu tano maka police bakaza aribo baje kudu sekiriza so ariho ibyo tubura ariko naho nyene niko kazi kandi niwo munezero aho nyene aho ibitubabaza nibyo bifise umunezero wacu. Sasa muri icyo gihe ni sawa. Mkombozi indirimbo novuga ya vuba yamwe na it's a pelle comment c'est kimwe kukindi kimwe kukindi ndayizina ariko nanibagiye ya mutipe kandi hapa neza biface kimwe kukindi mwari mushatse gushikiriza message yawe. Twashatse kwerekana yuko urabona ubu tugiye muri monde yo kuzana umucyo muri industry ifo tugenda mu isi. Sasa muri icyo gihe tukwiye kwanza gukuraho
tujya tunuze tukiri mu mitima tukaraba abantu dukinana umupira mbe ho mitima yawe batwiyumvamo n'icyo gihe turabafana tukaraba n'abaririmbyi twe tudahuje bado naho ho baramahera ngana gute nishobora gushikaho twifuza cyo tugerageza kuraba ibibazo abafana bibashavuza n'ibibazo baririmbyi n'ibibazo bishavuza baririmbyi so muri icyo gihe umwe wese akatuma ku rutoki yuko wewe ntiwamugira ibi n'ibi oya nawe ntiwamugira n'ibi nawe mwene muza mu makonsere yacu ariko namwe muza mudevye muri giraso nko kwigishana kugira ngo cyo tutangura urugendo neza umwe wese yazi yuko place yanje niyi ifo nk'inuku iva inomero yanje uri gardien ukoresha amaboko uri defenseur ukoresha amaguru okay ducishije ko kamwe mu ndirimbo ugaragaje kwevaliwa abarundi bose bakunze uducishirize ko gatoya okay nije nafashe ku nguvu umukenyezi yibungenze kubwo amahera yanje watabaye niwe yafunzwe narabaye pastere mu rusengero rwanje navuga Imana gake amashikama cyane narifuza ko iminsi yose yo kikadimanche kugira ngo ishikamwa niribure mu mufuko wanje nduwa mupatiri yavyaye ubushuri nabikoze mu mpisho harageze ko mvuga ukuri Imana raba bakobwa natesheje amashure abona teye imbanyi bahamuka bazikoroye abona nduye sida n'imiryango nahekuye Mana umbabarire nshikire mu biganza byawe amen amen sawa mkombozi tukiri ibyo kuri ibyo nyene usabye Imana imbabazi uno musi wewe wopfa woja mwijuru ye neza je nimba ari ahantu hambere nzi yuko nzojayo ni mwijuru kubera ni muhira nimba mu mahanga narahashoboye kujya mwira n'ivyongora so kandi kindi nacyo kugenda mwijuru nta byinshi bisaba swati uhuye n'abakubwira byinshi ariko uhuye n'Imana yonyene nta byinshi gukeneye ko juste ko applica ivyo yaguhaye yaraguhaye urukundo ugwaplike kandi gukora ikibi no gukora ineza ikigoye no gukora ikibi kubera ushaka kwibira umuntu rinyegeza ukaraba ko bakubona ukaraba ko uyo muntu akubona ariko ushaka gufasha umuntu ni winyegeza sasa nimba kujya mu ijuru ari gukora ineza kandi neza itagoye gukora kurusha ikibi kandi nzokwigira kweri Mkombozi hasta la victoria simple numva ko no mu majambo uvuga usigaye umenga uri kuraririmba byaramaze kuja mu maraso none Mkombozi maraso nere none unamuzi ugiye mu ijuru nigiki wofasha abamarayika Imana kubwira ati tera karirimbo tera karirimba kai ko wewe urarahapa tera karirimba kai none shamani rafise style Imana none wote icyakuva mu kanwa sasa nimba atamajambo atamuntu nabwira agenda kubita uwundi mu ndirimbo zanje nabwira gerageza mukundane jewe uko biri kose nzoririmba sinoburi icyo mbwira Imana ryo okay utankwa kwanyasha numwakwanya akaririmbo k'Imana ukunda Bon, wacuririmba ko bari nkakaye donc birashitse nyinshi mfise na album nzima imbere tuducishize okay abansi banje ndi n'Imana idahemuka ni muvyumve ndi n'Imana idahemuka ndi n'Imana idahemuka yeah, I'm a child of light, na fight na darkness. I'm a child of God, na love, no success. I'm blind with God, but I see happiness. I'm crazy in faith, hey devil, don't stress. I'm Davido, Goliath ntakushuti. I'm strong, see your softy kama biscuit. The dreams is die na the resurrect by the power of God, na the resurrect. Let me tell you anyway, if you see a destiny delay, lay. Work hard and pray, say God, show me the way, ayeyo. Ayeyo sinaburi cyo ngira Imana y'abakabuha abase mu byumve ndi n'Imana idahemuka ndi n'Imana idahemuka siwanje ndi n'Imana idahemuka we satani we ndi n'Imana soje ndi n'Imana idahemuka je Imana irankunda nkumva n'isoni niyo mpamvu nashaka kuyiva inyuma okay hasta la victoria simple hari mu myaka iheze mengane wari bwagaruke mu Burundi warigeze gutangaza yuko ukijijwe na Madrid urakurako ikibazo canje sinzi yuko baba waraciye ubandanya gukizwa muri make no guhindura inzira warimwo ugafata
ugafata iyindi sinzi ko wewe waba wabandanije muri iyo nzira wafashe ivana nicyo nahinduye nugira ngo inzira zose ziba ziko ziranyovya kuko no kujya je sinajye byo nivye bisigure ko sinajya icyaha so hari aho icyaha cyaca ndahazibira ariko sasa aho si ku mushatsi oya umushatsi ni nka kujya tu ivanye no kuntu umuntu yakiriye ariko ibintu kwanza umushatsi no kuwukuraho ari gihe usanga ari ryo kosa kubera Imana yagize ikosa kuwundemana ahubwo icyo nkora tusi umushatsi wanje nta bintu shiramwe nta namusaro njyamo ngo gire dread nge narawuretse niwe nyene wiryamika niwe nyene uko sa nibaza yuko ndacyaye mu nzira yayo kubera petete nongejemo ibintu no bandiko ndayikosora petete niyankwirije muri spirituality arabo bifata uko ariko naho nyene sikosa cyane kubera nta muntu bangamira kubera je nizera ibintu bibiri je kwizera kwanje nizera ibintu bibiri yuko ntashoboye kongereza ikintu sinawugabanyirizako bisigura yuko ufise imboga udafise ifu ntashoboye kuguha ifu sindakwibira za mboga zawe ucugira ibibazo bibiri fuma ndakureka nca kibazo cyawe cy'ubugari kifu ngaso kubera uko ni sawa tu mbona ko aramarame okay urakoze cyane mkombozi uwe uravuga ati ndi n'Imana idahemuka rero nshaka kukubaza kwera iki none ubuzi ko ufite Imana hariho abaririmbyi bamwe canke abantu bamwe ugashaka gusanga arafise nk'umubodyguard kwera iki none ubu wize ko Imana idahemuka ikugwanira mu ugasanga ari nk'umuntu afise umubodyguard sasa uzi Imana ikugwanira intambara spirituelle ariko iz'umubiri fo tugwara nkatwe so icyo tuba dukeneye mu ntambara z'umubiri tuba dukeneye umucyo wayo iduwe sagesse kuntu byifatanwa ariko nibisigura ko umubiri ucyubuko oya umuntu ashobora gutera ingumu none Imana ikizibira gute Shesa ko ari uzibira ariko n'Imana iba yamaze gusinyana fanya hivi kasanga rayiziye so nibaza yuko hari abansi b'umubiri n'abansi spirituel bajya tutabona nibo duha Imana cyane ariko abo tubona ni inshingano zacu ahubwo natwe tukikwerekana Imana yacu kwikomeye tukabereka abo igikuru gusa nuko twebwe wizera Imana nta muntu higa niyo dutandukanye n'abandi twe nta muntu duhiga ariko uduhize nibisigura yuko ngo mutazi kuyitera turabizi ariko twebwe ntituyikura mu mufuko ngo turateye umuntu ngumu ataca dukoze ariko ayiteye twizibiza kuyinde nimba ari ibyo bikwiye hasta nshaka kukubaza mu myaka wamaze utari ngaha mu Burundi abafana baba baragukumbuye nta nguvu vyagufasha kugira ngo ushobore kubibutsa kandi kuri ngaha usubire kubegeranya uba indirimbo zishasha je kweri twarakumbana ko nanjye narabakumbana n'ipantaro ikakugukoroka ariko tunyene sije nabonye kweri turahuye vox nyene ikiza gusa genda shima Imana niyo mpamvu nakubwiye je Imana irankunda nkumva n'isoni kubera urabona je namaze imyaka 6 atangiye kurimba 2009 gushika 2015 imyaka 6 ncyava 2015 subira 2021 ni the same ni imyaka 6 kandi ariko urabona nashitse ngaha vuga abantu bambwiye uti bana wewe imyaka 6 waririmbye ni imyaka utaririmbye yarafutanye sadiri na wewe ntukiriho kivuga uti je ni twatoma kandi ndakunda kugerageza Imana yanje je ko ndayemera ndavuga uti kagenda kugerageze cyavuga uti Imana igerageze ntango gukora ama concert yanje DJ nyene ibe ruguru ibe DJ nyene atangundi muntu amerekeje kandi hose aho nagenduzuza kuzuza nyene ndagenda muri capitale Gitega ho yaramateka renze ingoma twara narawujuje neza so nibaza yuko naciye ntangwa kubona kumbe barabantu kumbe byari vyumviro vyabo so urabona n'ubu nibaza yuko ndi mu artiste afise ibiteramo byinshi bari okipe sana so kandi aho nyene sindatangura kubaha yo kubindi mu vise yebaga tukiraho nyene ni indirimbo urafise EP shasha canke ufise album shasha bimeze gute mfise indirimbo uzi ko mfise indirimbo zaje zirenga 40 kora je iyo narindi na mu journaliste yampamagara nta concert nta kisomwanya wose naguma nandika so muri ico gihe mfise album mfise ariko sasa ari indirimbo mbona yuko zikeneye
buryo bwinshi nkavuga uti izi nkazisohora uko ata buryo nshizemwo zirononekara hari nk'indirimbo nakoze za Tanzania hiyo za Uganda hari n'izindi zirimo ama collaboration sasa n'ibindi ndashobora gufata simple sasa nyene twadiko twarondera nyene abo dushigikira nkavuga uti reka turondera amahera kubera urashobora kuba ufise impano ni nka kujya ku ifi ifise impano yo koga gakwita udukorosi ariko niyo bikora ku ipave ikeneye amazi kugira ngo bikore so natwe tuba dufise impano ariko hari igihe tuba dukeneye amahera hari igihe uvuga uti amahera arakenewe bien so nyinshi ndazirindiriye ariko nari nifuza ejo bundi indirimbo nayo ko ndandika verse imwe ncasanga nanditse verse 9 yani indirimbo ikiba ndende cyane kuza kwigabura nsanga harimo indirimbo zitatu so yani akivuga uteka gusa ngiye kubaha EP ngiye kuba EP ndashimvanga mu nibindi ariko naho nyese ndakora ko muri yandaha izimwe nakoze kwa Istukisi ndafise album niwe producer wa Diamond so ndafise wa album kwa producer wa Bobby Wine Bobby Wine muri Uganda ndafise yo kandi yaje indirimbo nka zitanu producer wa kwa na South Soul ndafise indirimbo mu Rwanda ndafise yo hafi album so ngiye kuryoherwa sana mu abantu courage muragowe ahubwo turahiriwe abakunzi ba PC International TV mubandanye mudukwirikirana murumvise ko Mukombozi ashaka gusohora ibintu bishasha Mukombozi ashaka gusohora ibintu bishasha mubandanye mumusapotinga aho muri hose aba diaspora mukunda gufasha ugaruka rwo mu Burundi mumurondere batanga inoti uko nifo komendura amateka uzi yuko ikintu kimwe uri hanze y'u Burundi abantu benshi bagufata yuko muri abantu bagwana sana hari abantu bicana anytime kumbe hari abarundi dashobora kwicana igikere so muri icyo gihe babonye mu Brazilian nawe wafise inda nini nk'iya bucyuti hari gihe bavuga uti oya yo bari umukocha nawe batazi ukina umupira hari image y'umupira bamubonamo so nibaza yuko icyo ndabona yuko ndashoboye guhindura bakabona yuko mu Burundi ari impano so ariko navyo nyene ni yafi keneye amazi amahera nakenewe turacari kumwe na Mukombozi hasta la victoria simple Mukombozi papa antivirus turangiza kuri kiwise umwana wawe antivirus ni kubera isi yuzemo virus nyinshi kandi umwana wanje ndamubona mu mucyo sana nagumye nizera ko azoba afise umucyo muri ico gihe umugihe we ufise umucyo virus kaba zigufata urashobora konona benshi kubera uzo ufise umucyo wa virus sasa uje mwana wanje ni antivirus kubera hari virus zimwe hari ibintu by'iki njyaba byimwinjira n'umwana stadire afise sensibilisto spiritual sana so ndashima Imana yuko virus cyane z'abana b'abantu ko ari umuntu akubwiye uti we urabona ubonye abantu basuka umenye bajya inshuti zawe so nizo ni virus ariko muri spiritualite tuba twizera yuko abantu ari babiri abubaha Imana n'abagenda contre Imana muri icyo gihe uba Imana nayo bari umuzungu kubera no mu bazungu ari ibisuma nkuko nini wacu ari ibisuma so mu bazungu ari abantu beza nkuko nini wacu ari abantu beza so muri icyo gihe mbona yuko ku isi nzima turi babiri abakuri neza twicara uruhande rwacu n'abakuri nabi uruhande rwabo so ijya virus nzigeze zimwinjira okay turangiza ikiganiro nashaka ugira akajambo kamwe ubwiye abakunzi bawe icyambere na mbere nuko je cyambere mbenda bashimira sana abafana banje kuko barankunda nkanamarara kweri kuko urabona jewe nishikiye aho ngiye hose muri concert baza hari benshi kandi ikindi nacyo naje ngaha mfise Facebook nani mfise abantu 10,000 ubu kwanza uyu munsi mu gitondo naravye ngo 59 aho usanga ku mugoroba bimaze kuba 60 yani bariko baranyemeza sana ku mwanya muto nje stadiri inane niho ngikwije hari nabandi nasanze ngaha batarashikana 50,000 so ndashima Imana hanyuma ikindi nacyo Insta nari mfise abantu 3,000 undi mu 16,000 YouTube nari mfise abantu 2,000 ubundi mu 16,000 nimbata 18 uko so bagiye kweri ndashima sana urukundo banyereka sana hanyuma ikindi nacyo ariko bamenye uruhara rwabo sugo tu
ngo ukunda mukombozi bakunda abaririmbyi bose bashigikire industry kuko ikishe cyane umuziki wacu nuko benshi bigwanira bo ukagwanira izina aho kugwanira industry aho kugwanira uruganda rwacu rw'umuziki ukacusanga amaherezo uri kugwanira kuba umushoferi mwiza ariko kugwanira imodoka ibe nziza ugasanga ya modoka igutaye hasi kandi bari umushoferi mwiza so iki nigihe cyo kugwanira imodoka ibe bien niho tuzoyitwara neza. Yes, bakunzi ba Peace International TV, ikiganiro cacu kigarukiye ngaha. Mwandanye mu partage ibiganiro byacu niki mu gipartage mu gushigikira Peace International TV no mu gushigikira mukombozi. Ndizeye ko kimaze gusohoka muzogisanga kuma platforms yose ya mukombozi. Yeah kabisa. Ariko namwe kindi nacyo mwebwe abantu b'ama TV online namwe ifoko mpostinze ikiganiro cyanje mushireho na linki kwa ndio gushaka ikiganiro tu udashize ko linki mwana uri kuratuma umuntu acagena muri YouTube kandi bari kumukwegera hajya Imana ishimwe ego Imana ibahezagire cyane. Ciao peace.